Igenekerezo rya 19 Ndamukiza umwaka w'2021 ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi bidukikije bwatunganije ikiganiro kugira ngo bumenyeshe abarundi na cane cane abarimyi b'ikawa hamwe n'abakorera muri ico gisata uko ibikorwa by'isizeni y'umwaka wa 2020 ushira umwaka wa 2021 byagenze hamwe naho imyiteguro y'isizeni ya mwaka wa 2021 ishira ya 2022 igeze. Twibutse ko ibikorwa by'isizeni y'umwaka wa 2020 ishira ya 2021 byaranguwe hisunzwe intumbero nshasha ya leta yo gutunganya gushasha igisata c'ikawa. Iyo ntumbero nshasha ikaba yemejwe na leta ku igenekerezo rya mbere mu Nyonyo umwaka w'2019. Iyo ntumbero nshasha yo gutunganya no guteza imbere igisata c'ikawa ikaba yakurikiwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero 100/1 ryo kuwa 7 umwaka wa 2020 rishiraho urwego rwa leta rujejwe guteza imbere igisata c'ikawa ariwo ODECA. Ubwo rwego rumaze kujaho warakoze ibishoboka byose kugira ngo isizeni y'umwaka w'2020 ushira w'2021 igende neza. Ukaba wakoreye ku matonorero yahoze akoreshwa n'amasogestar hamwe n'ikoborero Sodeko Buterere. Mw'isizeni y'umwaka w'2020 ishira y'2021 amatonorero agera ku 270 yegukira amashirahamwe 57 akaba ariyo yashoboye kwegeranya umwimbu w'ikawa. Abarimyi bose bashoye ikawa yabo haba ku matonorero ya ODECA yaba ku makoperative y'abarimyi b'ikawa hamwe n'ayabikorera utwabo barashoboye kuronswa agahembo kabo kandi ku gihe ku giciro c'amahera angana 550 ku kiro c'ikawa nziza bita A n'275 ku kiro y'ikawa bita B. Ikawa yose yahinguriwe ku matonorero yarajanwe mu makoborero kandi irahingurwa. Twokwibutsa ko ku matoni 136,792 y'ikawa y'ikawa y'ibiturumbwe yari yitezwe. Habonetse amatoni 73,222 n'ibijana ni ukuvuga ibice 53 kw'ijana. Ahanini bikaba byavuye guhindagurika ry'ibihe. Ikawa ishoka hanze yashoboye kuboneka muri isizeni y'2020 ishira y'umwaka wa 2021 ingana amatoni 15,054. Igikorwa rero cyo gushora iyo kawa
kiri ku musozo. Gushika ku igenekerezo rya 12 Ndamukiza 2021 amatoni angana ibihumbi 14 n'amajana 9 n'amajana 646 n'ibiri amajana 590 niyamaze kudandazwa ku giciro c'amadolari y'abanyamerika angana ku miliyoni ibihumbi 34 muranunga ibihumbi amajana 650 na 2 n'amajana 696 n'ibice 44 ni ukuvuga amafaranga y'amarundi angana miliyaridi 66 miliyoni amajana 667 n'ibihumbi amajana 556 n'amafaranga 29 y'amarundi. Urwego odeka rukaba rumaze kudandaza amatoni angana ibihumbi 4 n'amajana 529 n'ibiro amajana 7 ku gaciro k'amadolari y'abanyamerika angana miliyoni 11 ibihumbi amajana 556 n'amajana 828 ni ukuvuga amafaranga y'amarundi imiliyaridi 21 miliyoni amajana 888 n'ibihumbi amajana 825 n'amajana 928. Amafaranga yari yasabwe kugira ibikorwa by'isizeni y'ibihumbi 2020 ishira 2021 ishobore kurangurwa yangana imiliyaridi 43 n'imiliyoni amajana 455 n'ibihumbi amajana 834 n'amafaranga amajana 3 ay'urwego odeka kwakoresheje angana imiliyaridi 29 miliyoni amajana 440 ibihumbi amajana 290 n'amajana 486 akaba agenda rishurwa uko ikawa idandajwe. Ayamaze kwishurwa angana imiliyaridi 29 miliyoni amajana 2 ibihumbi amajana 448 n'ijana 172. Twamenyesha ko hakiriho ikawa za nyuma zamaze kudandazwa ariko zitarariwa zifise agaciro k'amafaranga angana n'imiliyaridi 3 imiliyoni amajana 495 ibihumbi amajana 930 n'amajana 618. Ibikorwa nyamukuru byaranguwe kandi byaranze isizeni ya 2020 ishira ya 2021 nibijanye no gukurikirana ibikorwa byo kugwiza umwimbu w'ikawa biciye ku isizeni ryo gupompa, gufumbira hamwe no gutera imivyaro mishasha. Urwego odeka rwaratunganije kandi ibikorwa byo gutera ibipimo by'ikawa byegukira leta, aho amahegitari angana 67 amaze kuboneka mu ntara za Cankuzo, Ruyigi na Mwaro,
muri ayo ayashika 53 akaba amaze guteragirwamo ikawa, kandi igikorwa cyo kurondera ibindi bibanza byo guteramo ibipimo vyegukira leta birabandanya mu zindi ntara nka Muyinga, Ngozi, Karusi, Rutana na Cibitoke. Ibikorwa bijanye no kugwiza imivyaro mu matuta bikaba navyo nyene biriko biratunganwa mu ntara zitandukanye z'igihugu. Ibikorwa byo kwitegurira isizeni y'umwaka 2021 ishira y'ibihumbi 2022 bigeze ku ntambwe ishimishije. Amanama atari make yaratunganijwe hamwe n'abakorera mu gisata c'ikawa ndetse n'abarimyi mu ntumbero yo kwitegurira neza iyo sizeni. Umwimbu witezwe ukaba ungana amatoni ibihumbi 43,401 harimo amatoni ibihumbi 19,550 yitezwe mu matonorero ya Odeka. Itegeko rizogenga iyi sizeni naryo nyene yarateguwe riranemezwa n'abakorera muri ico gisata kandi bose. Aha twashaka duhamagarire abakorera mu gisata c'ikawa bose gukora bisunga kandi bubaha iryo tegeko, bibuka kandi cane cane ko bibujijwe gusyera ikawa imuhira, kuko ikawa yaba nziza cangwe ikawa y'ibisobwa itegerezwa kwakirwa kw'itonorero. Ikawa rero itonorewe imuhira ishobora kuboneka bivuye ku mvo izi cangwe ziriya. Urwego Odeka ruzozigura ruzihesha agaciro ku giciro kizomenyeshwa hageze. Ibibanza vyegeranirizo birabujijwe mu turere twose turimo amatonorero, aho bikenewe ko ivyo bibanza bishigwa ku neza y'abarimyi na cane cane mu kubapfunyiriza urugendo bofata batwaye ikawa ku matonorero. Urwego Odeka nibwo bwonyene rutanga ubwo burenganzira, kandi bukaba bukaraba uwuruhabwa hisunze igicapo cerekanaho buri shirahamwe rifitiye itonorero. Abazoramuka baronse ubwo burenganzira basabwa kwirinda gukoresha wa mugenzo mubi wo kuriha amahera ikibiriraho amakashi canke bimwe bita kumena amaso. Uzofatwa abikoze cankwe yihaye ibibanza azofatirwa ibihano, harimo no kwakwa uburenganzira bwo gusubira gukorera mu gisata c'ikawa. Mu ntumbero yo kubandanya hatunganwa neza igisata c'ikawa no guha agaciro ibikorwa by'abarimyi hamwe no guha agaciro ibikorwa by'abagura ikawa y'ibiturumbwe, leta y'u Burundi iramenyesheje ko igiciro c'ikawa ishogwa mu matonorero yose igurwa uku ukurikira. Ikawa nziza bita Cerise A izogurwa amahera 700 ku kilo. Ikawa y'ibisobwa nayo bita Cerise B izogurwa amahera 350 ku kilo. Dusabye ko iki giciro cyo kubahirizwa na bose ku neza y'abene igihugu nk'uko bitegekanijwe mu ntunganyo y'isizeni.
ihemba rya mbere rizoba mu kwezi kwa Rusama, ihemba rya kabiri ari naryo rya nyuma rikazoba mu kwezi kwa Myandagaro muri uyu mwaka w'2021. ari naco gituma dusabye abariko barakira umwimbu w'abenegihugu kubyitegurira hakiri kare. Mbere yo gusozera, twagomba dusubire twibutse ko abarundi twese duhamagariwe gukingira umwimbu wacu mu gutuza abo bose bawushora bawucishije mu kinwabi. Dusozere twifuriza abarundi kurangura ibikorwa byabo bya minsi yose, ariko kandi tubahamagarire gukurikiza impanuro yo kurwanya ikiza ruhonyanganda COVID-19. Murakoze.